Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, muragasagwa n'inema n'amahoro biva ku Mana Data wa twese. Ndahimbawe no gusubira guhura namwe, kaze dusabikanye ingaburo y'ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa kabiri w'indwi igira 17 yo mwaka mu gihe gisanzwe, tukaba turi mu mwaka ugaburikana kabiri. Ibisomwa vyeranda tubikura aha hakurikira. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya kigabane 14 kuva ku murongo w'17 gushika ku wa 22. Yeremiya ariko araririra Ubuyuda buhanzwe n'ivyago vyamuka ku bicumuro vyayo, yongera ayisabira ikigongo. Izaburi yo kwisa n'izaburi ya 78 canke ya 79, umuririmbyi wayo aserukira igihugu c'abacumuzi agatakambira Imana asaba ikigongo c'ibicumuro. Inkuru nziza ni inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayishikirijwe na Matayo mweranda mu kigabane c'13 ni kuva ku murongo wa 36 gushika ku wa 42. Amaze kurungika ishengero, Yesu arasigurira abigishwa biwe umugani w'urwamfu. Muri kumwe na jewe Patiri Prosperi Martino Kezimana wo muri diocese nkuru ya Gitega, nkaba ndangurira ubutumwa muri paruwase ya Nyarusange. Yaga Mukama, abasavyi bawe tuguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya, ngiri iry'Umukama yambwiye, weho nubabwirira ijambo. Amaso yanje acunduguta amosozi ijoro n'umutaga adahengeshanya, kuko wa mwigeme ariwe mukobwa w'igihugu canje yakomeretse uruguma rwanka gukira. Iyo ngiye mu gahinga sangayo abasogoswe n'inkota, iyo subiye mu gisagara sangayo abazingamiswe n'amapfa, kuko abahanuzi n'abasaseredoti bose bariko barayerera mu gisagara cose nk'abayobewe ubwenge bati, mbega Mukama, waciye Yuda ruhebwa canke se umutima wawe wase Siyoni urunuka? Igituma wadukubise tukabura ikituvura niki? Twari twiteze impore ariko nta vyiza twabonye, twari twiteze urukiza tugwa igihumura. Erega Mukama, ubuyobe bwacu twarabwemeye, tukemera n'ububasha bw'abasokuru bacu, niko twaracumuye kuri wewe. Kubw'izina ryawe reka kutwirukana, ntutiture uruvyaro rw'ubuninahazwa bwawe, nutwibuke ntupfishe ubusa isezerano wasezeranye natwe. Mu bigirwamana vy'imburakimazi vy'abapagani hari coshobora kurekura imvura, canke ijuru ubwaryo ryoshobora kurekura imvura y'umuriri? Mbega ubishobora si wewe ga Mukama Mana yacu, ni wewe twizigiye, kuko ari wewe waremye ivyo vyose. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Kugira ngo izina ryawe rininahazwe, nuturokore Mukama. Kugira ngo izina ryawe rininahazwe, nuturokore Mukama. Ntuduhore akabi kabasokuru, bandanya ariho udushigikize imbabazi zawe, kuko amagara ari karatuvako. Kugira ngo izina ryawe rininahazwe, nuturokore Mukama. Dufashe se Mana tuzeye ko ugutabaruka, maze ubigire ngo uninahaze izina ryawe. Dukize zimanganya akabi kacu, tubohore kubera izina ryawe. Kugira ngo izina ryawe rininahazwe, nuturokore Mukama. Amaganya y'imbohe nagushikire, maze nawe ushobora vyose ukize ab'urupfu rugira ngo rumire. Kugira ngo izina ryawe rininahazwe, nuturokore Mukama. Tuhave rero natwe igihugu cawe, twebwe za ntama z'uruhongore rwawe, tugukengurukire tudahengeshanya. Kugira ngo izina ryawe rininahazwe, nuturokore Mukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayishikirijwe na Matayo mweranda. Hanyuma ahejeje kurungika ishengero, asubira mu nzu. Abigishwa baramwegera bamubaza bati, dusigurire umugani w'urwamfu mu murima. Nawe abasubiza ati, ubiba imbuto nziza ni umwana w'umuntu, umurima ni isi,
imbuto nziza ni abana b'ubwami, urwamfu ni abana b'umubisha, umwansi yarubivye ni shetani, igesa ni umuhero w'isi, abageshi nabo n'abamarayika. Nkuko rero barandura urwamfu kugira ngo ruzotabwe mu muriro, niko bizomera no ku muhero w'isi. Umwana w'umuntu azorungika abamarayika biwe barandure mu bwami bwiwe ibitire musa vyose hamwe n'inkozi z'ikibi, bazitembagarize mu nyenga y'umuriro, ahari amarira no gukomanya amenyo. Abantu b'intungane nabo bazokwakaka nk'izuba mu bwami bwa se wabo. Uwufise amatwi niyumve. Bavukanyi, mu nkundire tuzirikane ibisumwa vyeranda dushikirijwe mu ntambuko zibiri. Ubwa mbere, umwigishwa wa Yezu yama arondera gutahura ku buryo busumbirije. Ubwira kabiri, inkurikizi y'igicumuro n'amagorwa. Umwigishwa wa Yezu yama arondera gutahura ku buryo busumbirije. Bavukanyi, aho Yezu amariye gutangura ubutumwa bwiwe bw'icese, yagendanirwa n'abantu benshi ngo baramukurikira, bakamurondera, bakicara iruhande yiwe. Hari naho vyaba ngombwa mbere ko Yezu abanza kurira mu bwato kugira ngo abantu ntibamuhonyore. Burya rero bavukanyi, abo bantu bagendanira Yezu bari mu mice mikuru ibiri, hariho ishengero hakaba n'abigishwa. Ishengero ryarangwa n'iki? Ishengero ryarangwa no guhurumbira ibitangaro, nta kindi rinezwe atari kubona ibintu vy'akatabonetse, ibintu bikora ku maso y'umubiri, ibintu vyo kuratira ijisho, ibintu bihaza umubiri. Aho guhanga amaso ico Yezu ari, ishengero ryirabira gusa ibikorwa biboneka vya Yezu rikagarukirizaho. Aho kurondera Yezu, ishengero ryironderera muri Yezu inyishu y'ibibazo ribihanze nk'ingwara, ubumuga n'inzara y'umubiri, eka mbere ndetse n'ibindi. Mu nkuru nziza ya Yohani mu kigabane ca 6, mu nyuma hamwe Yezu akoze igitangaro cyo kugwiza imikate, ngo ishengero ryaramurondeye gushika rimutoye, ngo bamaze kumwubura bamubwira bati, mwigisha washitse ino ryari? Nawe Yezu ngo abishura ati, nukuri ndabibabwiye, murandondera ariko suko mwabonye ibimenyetso. Muyandi majambo, suko mwatahuye neza ivyo nagomvye kubigisha muri kije gitangaro, nuko mwariye imikate mugahaga. Nimukorere imfungurwa ihera, nimukorere nyabuna imfungurwa yamaho ishikana mu buzima budahera. Inkuru nziza ya Yohani kigabane ca 6 kuva ku murongo wa 25 gushika ku wa 27. Bavukanyi, ishengero riratandukanye rwose n'umwigishwa wa Yezu. Aho ishengero rigomeza amaso kubiboneka vy'inyuma gusa, umwigishwa we agomba gutegera ku buryo bwimbitse kure. Nkako intumbero y'umwigishwa nuko yosa n'umwigisha wiwe. Ico yifuza gushikako mu buzima bwiwe bwose no gushitsa ishusho ya Yezu mu buzima bwiwe. Umwigishwa ntabaho yirondera mu buzima bwiwe, aba harondera kugaragaza ininahazwa rya Yezu mwigisha wiwe. Gutyo rero nta kindi yisunga atari ubuzima n'amajambo vya Yezu. Nico gituma aguma arondera gutahura ku buryo busumbirije ubuzima bwa Yezu n'inyigisho ziwe. Nico gituma umwigishwa wa Yezu atanyurwa no gutahura imirenza ko ibinyegezo by'ubwami bw'Imana, ashaka ariho gutahura ku buryo bwimbitse. Arabaza Yezu akazirikana cyane ngo ategere cyane uko bishoboka kose. Nico twumvise kubigishwa ba Yezu mu nkuru nziza. Yezu amaze kurungika ishengero, baramusavye bati, dusigurire neza wa mugani w'urwamfu mu murima. Ngaha Matayo agomvye kudutandukaniriza inyigisho z'icese zihabwa abantu muri rusangi n'inyigisho zishikirwa n'abantu b'inshigwa rimenetse baguma basesangura babazagiza Yezu bamwihweza ngo bategere gusumba. Kandi ikigaragara mu nkuru nziza nuko Yezu atishimira umuhindo w'ishengero rimukurikira, agahimbarwa ariho no kuronka abigishwa. Nkako amaze kuzuka yarungitse abatumwa biwe kumuronderera abigishwa, avuga ati, gende rero mugira abigishwa abantu bo mu makungu yose. Tubisoma mu nkuru nziza ya Matayo kigabane ca 28 umurongo w'19. Muvukanyi, wiravye ubona uhagaze hehe? Uri ku ruhande rw'ishengero canke ku ruhande rw'abigishwa? Ubwo urarondera kunywana na Yezu ku rugero rusumbirije
mukwamurondera gutegera cane ijambo ryiwe, ubwo ntuhereza kumva gusa vya bisomwa vyo mw'isengero ku munsi w'Imana, ubwo ntukurikira Yezu kubera ivyo umukeneye ko gusa, ushaka ko guhamagara meza kingira umuryango wawe n'imigambi yawe gusa. Ubwo muvukanyi uritwararika uburinazo bwa Yezu, ubwo uritwararika ko uburinazo bwa Yezu bugaragara mu buzima bwawe. Ewe Yezu mwiza, duhe kuva mw'ishengero tuberiho abigishwa bawe. Dusimbize tuje ku ntambwe ya kabiri, icamwa c'igicumuro n'amagorwa n'amaganya. Bavukanyi, mu gisimo ca mbere twumvise ukuntu umuhanuzi Yeremiya aririra ubuyuda kw'izina ry'Umukama ati, ikiza gikomeye cavunaguye umukobwa w'igihugu canje kimutera igisebe kidakira. Iyo ninjiye mu gahinga mbona imivyimba yabishwe n'inkota, iyo ninjiye mu gisagara nsanga yabazingamitswe n'inzara. Umuhanuzi n'umuhereza nkuka nabo nyene bagendura igihugu ntibagira ico bategera. Muri ayo majambo bavukanyi, Yeremiya arizwa n'ikiza c'uruzuba cari camaze gutera, eka mbere akarizwa n'ayandi mahano yari yimirije kugwa ku Buyuda kubera ibicumuro vyacu. Nkako muri iki gitabo c'umuhanuzi Yeremiya nyene mu kigabane c'13 kuva ku murongo w'9 gushika ku w'10, Umukama araburira Ubuyuda muri aya majambo ati, nzocuvya ubwishime bwa Yuda n'ubwishime bwinshi bwa Yerusalemu. Ico gihugu kibi canka kumviriza amajambo yanje, abo bantu baguma mu butagondwa bw'umutima wabo, bagakurikira izindi mana kugira ngo bazikorere kandi bakubita inkoro imbere yazo. Bavukanyi, iyo mana nyene yabuye ayo mahano ni nayo irikirarira igihugu cayo mu kanwa ka Yeremiya. Ivyo vyerekana ko Imana itari umubisha, ko ahubwo igicumuro gihishije muri co ubumara bwica, ko igicumuro camana inkurikizi mbi, kandi izo nkurikizi mbi z'igicumuro zama zisambura umuntu. Navyo Yezu yagarutse ko mu nkuru nziza muri aya majambo ati, ku muhero w'isi umwana w'umuntu azorungika abamarayika biwe barandure mu bwami bwiwe ibitiri musa vyose hamwe n'inkozi z'ikibi, bazitembagarize mu nyenga y'umuriro aharamarira no gukomanya amenyo. Inyenga y'umuriro ni ikiga bavukanyi? Inyenga y'umuriro ni ukuntu umuntu azobaho ababaye ari mu maganya imyaka idahera, bivuye kukubaho ari kure y'Imana yo buzima n'ubuhirwe bwacu. Burya ayo mahano umuntu ntazoyatabwamwo n'Imana, niwe riho ayihitiramwo ku gushaka kwiwe, mu kwanka kwemera Imana no mu kwanka kwisubirako, mu kwankana akagagazo kwakira urukundo n'ikigongo vy'Imana. Tubisoma mu cegeranyo c'inyigisho za Eklezia Katolika ku nomero y'1033 gushika ku 1035. Mu yandi majambo bavukanyi, umuntu iwe nyine ubwiwe yita mu nyenga y'umuriro mu kwanka kwakira Imana, kuko Imana yo ntiyigera idutegereza kuyakira ku nguvu. Kugira ngo dushobore kurokoka amakuba y'umuriro, duhamagariwe kwishira mu maboko y'Imana na kigongwe, nk'uko twavyumvise mu gisomwa ca mbere n'Izaburi tugira duti, Mukama turazi ububisha bwacu n'icaha c'abasokuru bacu, ko twaragucumuyeko. Kubw'izina ryawe ntudushiburire kure, ntiwibuke ivyaha vy'abasokuru bacu ngo biduhore. Ese ikigongo cawe co dushikira kidatevye. Amen.